no kumega ntigehewe n'ibiki kumega muri no minsi ufise utuntu tw'utubazo tuntu twiki ufise ngoranya banye Ciconyene nco wumva kikubuje amahoro Ntujya aha munzu sisuma Icaye mu gato nturonka Umukate nturiho Impuzu ntiwambara Agacapo sinakuguriye N'imisigati nakuzaniye ni ikindi kazo uri kurangoza nibi utashaka kucanga utuze n'ingoranya bake Nazomuza najya imba kugira ngo mbone ko wishimye uburonsa mama wawe gusa waca wishimye woca uryoherwa conyene umubonye nukumva neza kuri muri mood ndamukuzanira n'umunsi ndiyaranda ubwo bwose kwanza reka ubunyengangende shira mu telefone wowe n'umunsi ndagutaha ndamutahanye ntushaka mama wawe gusa niwe ushaka uno munsi ndagutaha ndamutahanye nibaze uko je nama nifuza ko umunezerewe ugumuryohe ubwo bw'ububazo ubwo ntibutagereza mu mutwe ubwikuremo sawa ngira ngende ibisigaye biraza kwitunganya cyane igitakazo cawe sawa gisigura ahambana n'umwana umwe w'umukobwa karakuze kubagiye mu 8 gusa ndafisa n'ubundi mwana wowe ntari ngaha Nebe bufise babiri ensara babiri uwo wundi ni mukuru wiyo ni umuhungu okay rero nifuza ko wewe uzobabera nka mama by'ukuri ko kana kandi k'agakobwa kagumana ibibazo kaguma kama bakeneye umuvyeyi azugiye tumaranye imyaka dukundanye ndifuza ko urukundo wanyeretse jewe woboreka abantu banje nunzi nonde nimeri ndakwizeye ko twamanye kirekire gose nibaza neza yuko utazohinduka shaka guhinduka nazo hari ingorane abana uzafata nk'abawe bazokubaha bafise indero bafise urukundo ndakwinginze uzobe nka mama by'ukuri zohera mva ku kazi numva ko mwiriwe neza umeranye neza atangwa nimwirimo ni sabe nibaze ko ubwiza ufise ku maso argori no ku mutima cyane cyane tubanye imyaka myinshi abizi niyo mpamvu nahisemo wewe ntitwaguma duhurira mu mahoteli gusa nahisemo ko nogushira mu nzu tukabana ukambera mama w'abana banje birakoze tukibarako n'abandi bana bakoze umuryango cyane cyane nanje nabyara kandi Becky Oui bari mu bihe Chai. Umukobwa wanje yitwa Becky. Nako afisa amabingo nkayo wanje. Hama Becky. Natwe nakwiye kongera kuzanira mama wawe. Kubura uko ndagukunda no kungenda kuba ntifuza kuba mu kababaro ntifuza kuba mu karira. Niyo mpamvu nace nimvira kuzanira mama mushasha avyumva rero nakuzaniye mama wawe mushasha none wanje uyu none wanje Becky Haze ko ndakunda
kandi akaba umukobwa wanje uyu azokubera mama mwiza azogukunda azokubaha azokwiyumvamo azokurira neza kuko nta kindi aje gukora ngaha atakubana nawe sinshaka ajya gahinda kakugumemwo ryama wa kera reka nawe mwihoze byo twaravanye byaraheze umutima wiwe uramaze guhinduka uko nawe nyene nta rukundo agufitiye nawe nyabara gufitiye urukundo abaza no kuraba niyo mpamvu rero ukwiye kumwikuramwo ukamwihoza burundu ukumva yuko je papa wawe kinagufitiye urukundo hama ukabana n'uyu mama wawe ukamufata neza ukamwubaha ibyo azogutuma byose uzovyumvire icyo azokubwira cyose uzocumvire Becky azokubera mama mwiza Becky sawa uzomugamurukire nawe azokugamurukira Becky sawa be wihangane kambone iby'umwana abana ko bameze sawa uko ntume oya ntibigutangaze ego ubundi ntarakumenyera niyakumara kukumenyera akwiyumvamwo muzokundana ni umwana mwiza kandi umwana aciye ubwenge akunda akazi rwose ndavyizeye ndazi neza ko muzobara neza gusa ikintu gusa nyamukuru ndagusabye ndakwinginze uzomube hafi kuko yarafise agahinda kenshi ndashaka rero uzomube hafi mwereke urukundo kugira ngo agahinda afise gahere uzogerageze kuguma agahinda sa karibu rero wumve wisanzuye wumve amahoro wumve umeze neza ariko mvuga ati tugerageje kuraba aha mu babanyi basigaye bakuvuga nabi cyane wari umuntu akuze wari ukwiye kurondera nawe uwo mungana uwo tungana ubushatse kuvuga nyine uwo muba munganya ubwenge muba munganya ibyiyumviro ujya mukobwa aracyari muto mu bana ba mbere nakunda kandi nubaha yari wewe ko nzi ko uri imfura ngaha mu nzu kandi nari nzi neza yuko wewe ubwawe ari ushobora gushira ku ndero mushikawe je nako ntagira ngo ndabire ku rukundo nako nagira ngo ndabiteho nk'abana banje mugabo n'ubundi murananira papa urazi ngene ubu kwishure nasigaye mvuga n'ikintu na kimwe sigaye maramara kubera wewe umaramazwa ni papa uriko uratumara kandi ivyo ndiko ndakubwira n'ivyo shaka okay nega kare bwa mbere mwambwira ngo mukeneye mama siko mwambwira none mama dukeneye mama wiwacu dukeneye ibya nuje twari tugutuma okay mwe kumeka mama wanyu basi mutagiye kumurondera papa iyumvire je usinyica mwibarabara abantu bose basigaye bazi none ubu rero karashize ingani twubakire ku byantu bavuga oya suko nashatse kuvuga mugabo papa ukwiye kurondera umuntu munganya ivyiyumvire none ujya buziki mujya je no mutwara kwishuri ngo ntwaye umuvyeyi kwe hoburike umukobwa umengo turangana oya bakazora yambara ibitenge n'amaribara umuriza muhungu wanje ikintu ndagusavye shira ubwenge kugihe neza wiyumvire kandi ubishire mu ubwenge inginga mushikawe yubahe ujya mama wanyu papa wewe wari ukwiye kugenda ahantu ukicarana na mama mukayaga neza mukumvikana mukibagira ibyabaye byose ukamugarukana tugasubira kandi tukaryoherwa erega nta munezero udahari tutabafise mukwiye turakine kandi gusura kubona we na mama muriko muratwenga nande niyo kubana abonye ko atamunezero mufise niyo mpamvu nahisemo kubazanira ujya mama wanyu mushasha oya ujya si mama sinyene kandi no kuva kandi azobabera mwiza papa uguruka mu mutwe ushaka kwiyugara mu mutwe oya jebi wapi
mushakira bafate gute mwebwe aho woshaka tugufate gute Aje saba ndagutera inkuru. Aje bihora bibera ngamuhira. Marira no. Papa yazanye undi mugore. Yanda muvuge paka uyomoke. Hewe, reka mwaje ndamuvuga. Papa Joe. Papa Joshua. Hey Papa Joe. Nakumva. Wani ikintu tuvugana. Njye rero Papa Joe. Tumaze iminsi tuticara dufate aka kanya ko kwicarana ngo tuyage. Ego naje nkumbuye kuyaga nawe ko ikinyamukuru kinamba babone ko sigaye mbona umengo urukundo rwari hagati yanje nawe kera mu mengo rwaraheze. Hari bihe bya kera mba nkumbuye mbashaka ko biya mugabo cagira n'ikibazo c'akazi kurunguma mfite ubuzi bwinshi birangora ngo nibaza yuko atangora Ngorane zirahari. ngwane zikona abantu mwumvikana Hano turumvikana we sisa ntibagukunda cyane. none izindi ngwane nizahe Ngorane aho ziri. Nari nibagiwe kukubwira. Ujya mu butike ho hajya hakuru. Mufitiye ideni? deni deni janga Bashika 5,000. none yatanga kwishutsa Ariko aranyishuza ejo yarabimbajije burya nije nagize isoni burya nashaka kubikubaza. okay ntaco sibirega nta mugabo atagide naje mugabo atagide n'abari gisuma ntaco nyihanganira tasha kuyariha ejo canke hirya y'ejo kubera umubosi ari aho burya buzi bubiri bwose nakoze baracamperaniye amahera urabona ko nk'ubu navuze yuko nkeneye guca mpindura ahantu inzu nkayibomera nkayubaka bishasha ubwabo mba ntibarampemba burya zirya miliyoni 5 zose ziracari mu ntuzenyi ziracari mw'ideni sinaja kuzitora n'aka kazi namaze ko iminsi batubwiye ko mpamvu ushaka kuyaronka ejo canke hirya y'ejo rero ihangane mubwire yihangane nziyaranja ejo canke hirya y'ejo tumurimo so Kugira n'ivyo nashaka kukubwira. gusa ubundi aho naryohewe kumbura n'ubwenge ubundi umugore nkawe nshire nabukunzi nshaka nyene buri umuntu uciye ubwenge ushaka kurondera abana ushaka kwiyaranja mugeje ntahari ukahaba wewe Cyane cyane. rero ikintu cabaye mba nifuza neza kuba mama mu rugo nyene vy'ukuri utunganye vy'urugo kibazo kibaye unyicereka nko tukayaga Nuko nyene. sawa aza gutangorana ubu ni sawa banifuza kubona umunezero wawe banifuza kubona uryohewe sinifuza kubona wiciriwe sawa Nagiye burya nuko nyene. sawa reka rero je nitegure ndabona n'amasaha asa n'agiye mbe isaha yanje bashiri Iri hariya kwa etajeri. sawa ka je nitegure Gira akazi keza. ego
Becky? Becky? Qu'est-ce que c'est? Becky ngiye ku isoko gusuma. Ufata biryo vyombo ko waje gufungura, ufata biryo vyombo vyoze. Mukanya ndagarutse. None, wambwa waje nga kwicara. Waje nga kuzuza toilette cyane. Ya, natetse ndakoropa ndakugaburira ubu naho ngiye ku isoko gusuma ibindi byo kumugoroba kugira ngo ngaruke guteka hakiri kare. Nusinzire utarafungura. None, wewe ugiye ku isoko nturakora ahubwo ko nzeka mbega kutakorofye neza ngabona wakorofye nga Nasi nakorofye. Nziko nakorofye basi kutafashe ikorofesha ukorope basi. ndakorope nawe uri nga we bakuzanye usumire nanje ngume nicaye ngaha usumire nge mpage no zurakora akazi Erega Becky na urakeneye gukora akazi umenyera akazi erega umukobwa. ndakabena ngakoze imyaka mishiva mama yagiye none we nawe waje ngaho utegeza gukoropa ukoze ivyombo ukagira nakazi nyine gakenewe Kumega ntanderukira umwana. Becky rega je ndagusumba ndi mama wawe. wowe nase na mama wanje wewe byabwo nzi ko papa zanye umuyazi arankurira akazi ho nyene mama sana jeora mwasamataye hey mama wanje ni mwiza samaso meza hamwe nyine umubonye uvuga ati mashallah Becky umuvyeyi asa nundi. Muri aka kanya mutari kumwe na mama wawe. Je ndashobora kubera mama wawe nkagukorera ivyo ushaka, ivyo mama wawe gukorera nkuko ubishaka. Okay, katuvyihoze. Nacho. Kada vyikorere byose na. undi warurindiriye iki Abandi bana baroza ivyombo bagakoropa banyina babo usanga bigaramiye kubera baba barakujije mugabo we ndabiri bahagaze hejuru yawe ahubwo mugore ugomba kwitonda byo nyitondeye biragenda neza niba ushaka kuwatsa uzozinya wenyine ugomba kwitonda Narega be ababona neza yuko ufise indero kumagarara hejuru ndiko ndoza ivyombo ngo nitonde ngo nzowatsa nzozimba nta nandero gira nta n'isoni wumva uhagaze hejuru wanje ndiko ndoza ivyombo isoni iki nicara ngana uko ndoza ivyombo nawe ugaramye hariya waje kuduza wese kora akazi sha kora akazi niyo ninde abandi bana baroza ivyombo bagakoropa aho honye mbariho uragowe kwete ndagowe mubiri mukuru utagowe jonje sinazohameze uko jonje zohari umukozi aho uragowe rero ndagowe mubiri abakozi inyimbu uzobaronka nimba ari bo wishimiye urarubonye narubonye ahubwo nawe rubonye ufata nk'umuvyeyi isha burya anye aho biragoye hewe mama wanje shaka ndamubona wumvise kandi rero niwomera nka mama wanje ninje ndi hafi yawe burya sinamenyeye kunywa amata nkicara nkaraba inzara noneho hari ninde yabikoraga pe rero niwoba nka mama wanje wumvise zirakora akazi